Kwigenekerezo rya 10 kwezi kwa gatanu niho hashigwa habona igikorwa citiriwe INGANJI Festival, igikorwa kigiye kuzoba kwigenekerezo rya 28 z'ukwezi kwa gatanu gushika kwigenekerezo rya 8 ukwezi kwa gatandatu. Ni igikorwa ndetse cashizwe habona aho hashizwe habona n'abaririmbyi bagiye kubuhurira muri ico gikorwa, abaririmbyi bavuye mu gihugu ca Kongo, abavuye mu gihugu c'u Rwanda ndetse na Tanzania, ndetse na bamwe mu baririmbyi bagize umuziki w'u Burundi wo kunina Hazimana. Kwigenekerezo rya 28 hazoba Art Business Conference, ndetse kwigenekerezo rya kabiri hazoba Soirée de Gala, kwigenekerezo rya kane hazoba Worship Like Never Before, kwigenekerezo rya 8 hazoba Gospel Artist Workshop. Ivyo byose nyuma yo kubishira habona bakatubwira n'impamvu biyemeje ivyo. Natwe nkuko twabibemereye kuri Darul TV show twaciye twegera Pasteur Joyeux kugira tuyagire vyiramvuye ico gikorwa, kubera iki ico gikorwa, kubera iki INGANJI Festival vyavuye hehe, bariko bategura iki. Pasteur Joyeux kuri Microzale Darul kuri Darul TV show. Murakoze cyane. INGANJI nkuko nabivuze ntangura ni Association des Artistes Chrétiens du Burundi canke shirahamwe Rukristo riharanira gufasha abahinga bafite impano mvabwenge bo mu Burundi anaduyoyerekwa ama ico niryo zina kwanza INGANJI bisobanura si twebwe tuganza ahubwo tukene kubona Kristo aganza mu mpano zacu mu byo dukora byose. Rero ico tuko turakora muri kino gihe nkuko mwabivuze ico twise INGANJI Festival ni festival nini igizwe n'ibikorwa bitandukanye, ico no kwita activité. Dufite activité ane akomeye, hariho imwe yitwa Art Business Conference izo bitariki 28 z'ukwa gatanu kuva isaha 11 gushika isaha 1 z'ijoro. Izo ari akaryo ko kuyagisha abagwiza tunga b'abakristu bo nga mu Burundi kugira ngo babone ko hari akaryo ko gushobora gushigikira igikorwa c'Imana biciye muri art canke mu mpano mvabwenge. Kazabara akaryo keza cyane kubayagisha kuri ico kintu. Hama hariho n'indi activité twise Soirée de Gala izoba itariki 2 z'ukwa gatandatu, izoba ari kwa gatanu kuva isaha 10 na 2 z'umugoroba gushika isaha 3 z'ijoro. Kazabara akaryo keza guhimbaza Imana na cyane guhimiriza abantu kugira ngo bashobore gushigikira igikorwa. Iyo activité ahanini igamije ku buryo bwo gushobora gufasha abatishoboye ko turashobora gukoresha dufise tukifatanya n'abandi bafise izindi mpano canke ibindi Imana yabahezagije kugira ngo dushobore gufasha bene wacu bafise ibibazo. Rero intego dufise muri activité izo bari gufasha abana bavukira mu mpimba no gufasha abantu bafise bari mu bitaro baba baravuwe mugabo bakaba batashoboye gutaha gusezererwa bitewe no kubura uburyo bwo kuriha ibitaro. Akaba ari n'abandi mu bitaro bagasanga birazimvye ku buryo bitakunda ko bashobora kuvugwa. Rero izo bari akaryo kwegeranya uburyo bwo gushobora gufasha abo bantu. Amamombaza muti mbega mu biteganya kubikora gute? Fundraising ubundi uburyo tuteguye kubikora twabonye ko tubikoze pendant l'événement birahindura ambiance mu gikorwa, kandi dukeneye ko abantu bazoba baje bose bazibumve ko by'ukuri bahimbaje Imana, baryohewe, bumva ko banywanye n'Imana mu buryo budasanzwe. Ama twabonye ko twabikora imbere yuko uyo musi ushika. Ni kuvuga turasaba abantu kuduterera kugira icyo twita contribution, bakagira reservation ikibanza bazokwiciramo ko bazofungura, hazoba akaryo keza ko guhimbaza no gutazira Imana. Mboneraho n'akaryo kubabwira ko twatumiye n'aba artiste bava mu bihugu bitandukanye, muri Tanzania, mu Rwanda, mu Burundi no muri Kongo. Hama tugasaba umuntu wese gusa kugira icyo aterereye gito mu butunzi Imana yamuhezagije, amahera atari musi y'ibihumbi 100 ku muntu, kuko azoya konsomamwo yongere kandi uburyo buvuyemwo buze gushigikira ca gikorwa. Rero hama guhera kwijana tuvuga ngo niho tugarukiriza, urashaka kuduza ukazana miliyoni 150 canke bivanye n'ubushobozi bwawe. Hama tubamenyesha ko ako karyo rero ko ku itariki 2 kazobara akaryo ko kubabwira ivyavuye mu byo twegeranije, hama nico bigiye gukora, kuko itariki zitarenze 6 tuzogira desante. Hama tubwire naho bantu bose bifuza kuduherekeza kuja gufasha abo bantu tube turi kumwe. Umuntu arashobora kuca yiyumvira ni itariki 2 ni Soirée de Gala bigiye komeruko, ni bwa buryo bwo kuza gushigikira, tuzofungura, tuzonwa ako kantu kameze neza, tuzonahimbaza kuko hazo hari n'abashitsi wabivuze cyo kimwe n'abaririmbyi bo ngaha nibaze ko hazo hari umuziki wa wundi utababaza cyane woroshe kandi wo guhimbaza. Ariko umuntu aca yiyumvira ni gute azoriha ubwo buryo, azoburi hajyari,
azoburiha kwande? Ego murakoze cyane. Uburyo twabitegekanije hariho ubuhinga electronique bwitwa Buja Pay. Abashoboye contribuer biciye muri ubwo buryo barashobora kuja kuri gutelecharger iyo application ya Buja Pay, hama babwira ingene bikurikira. Hama kudashoboye gukoresha ubwo buryo arashobora kudukontakta kuri izi nimero 79 75 88 56, donc 79 75 88 58 56. Ama hariho umuntu aca bakira amakababwira uburyo dushobora kubona nagira ngo ashobore guterera. Ama tubamenyesha ko umuntu wese azobaterereye azoba afise carte ya réservation. Iyo carte rero nizo dushoboza kumenya ko abaza bose nabashoboye gukontribuer, kuko azobara akagoroba twateguye spécialement mu gushikira ico gikorwa, mugabo turi kumwe n'abantu bazoba baterera ico gikorwa. Rero uzoza wese azoba afise iyo carte ya réservation, kandi ikibanza ciwe kizoba cyateguwe kimeze neza. Mbone n'akaryo ko gutumira abantu bifuza kuba bicaranye, ko tuba dusama ameza y'abantu batandatu. Bashavuga ati twe dukeneye kuzo kwicarana turi abantu batandatu, atawundi muntu harimo kugira twisanzure. Kazoba ari n'akaryo keza. Twarategekanije iyo plan ku buryo ushoboye guterera ibihumbi 600 par table, canke umuriyoni, canke arenga umuriyoni. Amukaba ati je ndafashe table, ama muri ico gihe iyo table yanzo biri reserve, nta wundi azoyicarako. Ego bavuga ngo abarundi bemera canke ngo hari abemera babonye nka Toma, ko Toma je sindamuze nakoze babivuga uko umuntu azoriha ariko aravyumva, ariko kandi azora akagoroba ko kuhimbaza unaryoherwa unasangira akavinyo canke agatumbura n'uwi wawe canke umugenzi muzamuhahuriye. Ariko umurundi ashobora kuca agira ati ubwo ayo mafaranga ntazoherera muri uko kuryoherwa, bizoca bigenda gute, bikurikire gute, igikorwa kizoca kiba kigenda gute, mbega tuzobibona nkuko twumvise ariko baravuga ibijanye n'ivyo bikorwa bigiye kuba? Ego murakoze kuri ico kibazo ciza. Nukuvuga ngo twaramaze kugira ibiharuro ku buryo twagetegekanije ko umuntu wese azoza hajya atazokwidoga, azofungura neza, azohimbagwa. Hamica igikurikira n'uburyo buzosigara kuri contribution y'umuntu wese. Ico tuma twagerageje gushiraho igiciro kanaka, kuko ari umuntu aguterera ntumugerera, akora uko avyumva, mugabo kubera duifuza kubafasha nugira ngo ntibaze babe déçus. Nico tuma twaprefere guhera ku 100 kugira ngo tubaserve kujya twifuza kubikora, hama twongere kandi turonke nibizosigara. Nukuvuga ngo umuntu ashoboye gukontribuer guhera kuri iyo 100,000 kuduga, ivyo byose twavuze zo babirimo. Nico tuma twatoye n'itariki yo kuzogenda gushigikira abo bana, itariki 6 atabwoba, kubera tuba tuzi neza ngo abazoba bashigikiye bose ivyabo bizoba bihari byo gufungura n'ibindi byose, kandi hazoba ariho n'agakemanyi zo badushiriye abo bantu bakeneye gufashwa. Yuko inyuma y'itariki 2 y'ico gikorwa muzoca mugenda kubaraba itariki 6, ariko hagati yaho itariki 4 z'ukwezi nyene kwa gatandatu hariho worship like never before 16h gushika 19h. Cyo ni giki gitunganijwe gute? Ico naco ni akagoroba twiyumviriye ko tuba dufise abashitsi bavuye mu bihugu bitandukanye bo ngaha muri aka karere kacu, nk'uwitwa Dr. Ipiana, umuririmbyi mwiza cyane, mpimbaza aririmba indirimbo mpimbazamana muri Tanzania. Enda kwangu ni mengi shuhuda zako, muca muyumva. Amariho n'uwo mu Rwanda, abo mu Rwanda Ben na Chance barimvye Yes arakora n'ibindi bikurikira. Naho tuba turi kumwe. Hariho Gloire ho muri Congo, kabisa ari umukozi w'Imana mu ndirimbo mpimbazamana z'istile y'Igikongomani. Kuvuga ngo tuzona katika, tuzoryoherwa, tuzotambira Imana kumwe kwa Dawidi yatanjwe kandi n'impuzu zikoroka, azobara akaryo keza. Hama no ngaha iwacu turafise na Pastor Lopez azoba ari kumwe natwe, Vestine azoba ari kumwe natwe, n'abandi benshi bo ngaha mu Burundi bazoba ari kumwe natwe kugira ngo dukore ico gikorwa. No kuvuga nakagoroba keza ko guhimbaza Imana, kandi kwinjira ubundi twebwe nta nakimwe dukora turihisha. Turasaba gusa ko umuntu azana umutima, kazobara akagoroba keza ko guhimbaza Imana, kandi ico gikorwa kazobera kuri Life Center mu Nyakabiga. Tuyumvira ahantu hagutse ashobora korohereza umuntu wese ushobora kuza kwifatanya natwe. Ego inyuma y'itariki 4 muzoca mugendera babana, bamwe bavukira mu mwibohero, n'ababandi usanga barabohewe mu bitaro kubera ko babuze uburyo. Inyuma yaho itariki 8 muza mufise Gospel Artist Workshop izoba kwigenekerezo rya 8, azo ari ku munsi wa mbere igihe cy'isaha 2 gushika igihe cy'isaha handitse lendi
Okay, azo ari ku munsi wa kane igihe cy'isaha 2 gushika igihe cy'isaha 10 ku mugoroba. Byo bimeze gute? Gospel Artist Workshop. Gospel Artist Workshop ni igikorwa tumaze imyaka itari mike dukora, ko kenshi abartiste bakunda gutumirwa mu biteramo baza guperforminga, kuririmba, ariko nkuko birivuga ngo ubwoko bwanje burahonye bwo kutamenya. Nabo barakeneye kubaho success, barakeneye kuba equipe. Rero no munsi twama dukora gihe cyose umwaka utashe wo kubana nabo kugira ngo cette fois bigishwe baronke les ressources zikwiye, baronke ibikenewe byose kugira ngo bashobore guserva neza. Donc kuva iyo saa 2 gushika isaha 10 tuba tuko twigishwa n'abatwitanga imbere mu gikorwa, kandi ndabamenyesha ko ataraba ari muri domaine musical gusa bazoba bahari. Hariho abartiste bo muri domaine musical, hariho muri art plastique bajya bagira amadekoro mu shengero, bajya bacapa, bagira ama peinture, hariho nabo muri domaine cinématographique, nabo nazo bari akajyo kugira ngo kuyaga twigishwe. Hama uwo musi uzoba ari umunsi wahariwe inyigisho kubwa abartiste. Hama igikorwa kizobera kuri CLM muri centre ville. Mbone nakajyo gutumira umu artiste wese kwiyandikisha, kuko abartiste dukeneye ko kubakira neza, hama tumenye nabo tuza turi kumwe. Ndabasaba no kwiyandikisha kuri izi nimero, abayifuza kuzoba turi kumwe. Izo bari biyandikishe kuri nimero 29 55 88 56, nuvuga 79 75 88 56. Utiyandikishije akaza bizotugora kubera hariho logistique, hariho uburyo twifuza kubakira, tukeneye kumenya kare abo tuba turi kumwe, kandi twiteguriye ntibagire ubwoba kwiyandikisha ko twiteguriye kwakira abatari munsi y'300. Rero bonyaragasa kugira ngo ivyo bibanza ntivyuzure batariyandikisha. Mbega hatumiwe abaririmba indirimbo mpimbazamana canke Dramati na Double J nabo nyene baratumiwe muri ico gikorwa? Bon, ahanini iyo tuvuze nta karimbi, kuko nta muntu, ingabire zose twazihawe kubw'Imana kandi kubw'icubahiro c'Imana. Ahanini focus yacu ni kuri abo bamaze kuvuka ubwa kabiri, bamaze kwirotruva, kuko nahanini inyigisho ziba zijanye nabo, ikarisha bwenge rijanye nabo. Ariko nundi mu artiste azoparvena kwiyandikisha, we never know, arashobora cyakindi tumubona kuno munsi kirashobora kumubera akajyo ko kumurikirwa, kuko igihe cyose abantu 2 cyangwa 3 bakoranye, Imana ibiri kumwe nabo, kandi arashobora no kubana n'akajyo ko gutumbereza ingabire yiwe mu buryo bwiza bihwanye n'Imana yamuremeye. Ndakunda gusubira inyuma, hajye bavuga ngo inkuru y'umwana isubira inyuma, kuko sindubaka sindamera nkamwebwe. Nkundira ngaruke ngaha kwigenekerezo rya 28 handitse ngo Art Business Conference, wavuze ko ari gikorwa c'abagwiza tunga. Hariho igikorwa nk'ico kigeze kuba, abantu barakimenya kuri social media n'ahandi gatandukanye, byavuzwe cyane, bamwe baravyumvira ugutandukanye, umwe wese agiha ishusho ashaka. Nibaza mwarashoye kubibona nimba mukurikirana imbuga ngurukana, ariko ndashaka usigure neza kino gikorwa cyo kwaba conference y'abagwiza tunga, ariko kikitirirwa igikorwa c'Imana canke c'abavuga butumwa, ariko ugasanga abantu bace bagiha igikorwa c'amaronko. Ngira warumvise n'indirimbo zagiye zirasohoka, benshi bameze nk'ababinenga. Ndashaka ariko dusigurire jewe canke undi ariko arakurikirana The TV show atahane umuco w'iki gikorwa. Iki gikorwa kiba gifise intumbero yihe, gifasha iki umenya kiki gikorwa kigiye kuba atari umugwiza tunga? Murakoze cyane ku kibazo ciza, kuko igihe cyose tuvuze business ngo tuba mu bwami bw'Imana ngo ntibirimo, ariko nababwire ko Imana ari umugwiza tunga akomeye cyane, kandi mu business sinzi ko navuga businessman, ni Imana niyo yatanguje business. Bisobanura ngo abakora business bose ivyabo nabo bwabo ni ivy'Imana. Mu ncamake rero iyo Art Business Conference intego yayo nugira ngo dutumirire uyo muntu wese yahawe iyo mpano yo gukora business, gucika umugwiza tunga mu byo ariko arakora byose akabona bira prospera. Ni byiza ko ubaho konesa ugaruka kubikoresha kubw'inyungu zuba biguhaye. Nuvuga ngo kaza barakajyo keza ko kubibutsa ko ivyabo nabo bwabo atari vyabo, ahubwo ari ivy'Imana. Hamica kabiri kubatumirira ko investisa muri ubwo bwami bw'Imana, muri ubwo bwami bwa nyenevyo ari we Mana, biciye mu mpano mva bwenge rwa muri domaine artistique. Kuko twe turaba artiste nivyo, mugabo quand même hari andi masfere Imana yashizeho bikeneye kuba complémentaire niyo art. Rero amaboko mu Kirundi bavuga neza ngo ukuboko kumwe kuri yaga ariko ni kwimara ubugi. Nuvuga ngo plus dufatana amaboko
wowe ufise amafaranga je mfise impano mva bwenge nundi afise ikindi tubishize hamwe turashobora gukora ikintu gikomeye kandi kubw'icubahiro c'Imana mu ncamake niyo ntumbero nshaka kubaganiriza kugira ngo bamenye ngo ntituje kubasopa mu mifuko ahubwo tuje kubaha akaryo ko gukoresha neza ubutunzi Imana yabahaye kubw'icubahiro ca nyenebwo ariwe Mana. Hari umuntu acagira amakenga sindabi umugwiza tunga sindi nka Apotre Jean Paul peut-être ashobora kuba ari karabegera cyane naho ari umukozi w'Imana of course arafise n'ayandi mabanga ya business sindi ziranoze sindi ndeka tubane n'abandi ariko umutima wanje uri kuganisha ari kuko ndafise isezerano Imana none umunsi gumenyereka ariko sindashika kuri rujya rugero yifuza kuba mwakijya kibanza akenshi arayumva ati mba nkumiriwe je sinemerewe kuhaca ubwo so kunkomira kandi nari kuza hajya nkiga ingene ubwo butunzi no buronka hama nkazoja muri bwa butunzi namaze kumenya ico gikorwa c'ingene nzokorera Imana muri bwa butunzi bwanje ubwo uwiyumviriye uko yoba yibeshe canke hariho undi muco mufise. Ico novuga cyo iyo tuvuze abagwiza tunga ntituba tuvuze abo tuza amazina bageze ku rundi rugezo. Umugwiza tunga n'umuntu wese afise icyo ariko arakora kiza gicontribute canke gifasha birenze ivyo we akeneye ku giti ciwe no kuvuga ngo ashobora gufasha 2 3 4 5 mu buryo butandukanye. Rero uyo wese aratumwe nico gituma twakoze ama affiche kugira ngo dushobore kubamenyesha gusa ku participa ni par invitation. Uyo wese yiyumva muri we ko ari umugwiza tunga simvuze bamwe tuzi gusa mu mazina na wa undi yumva muri we nkuko wabivuze afise isezerano muri we yumva ko azoba isoko y'umugisha kuri benshi ahamagariwe guhamagara kuri za nimero navuga kugira ngo yiyandikishe kugira ngo dutegure invitation yiwe binashobose tunayimuhe mu buryo officiel mu maboko hamazoze azineza ko yatumiwe yahawe agaciro no kuvuga kuri twebwe nta limite ntituriko turaviza babandi bari hejuru gusa kuko nizo zibika zaramagi aho batanguriye siho bari no munsi hari n'abariko baratanga no munsi bazoba barahandeje. Rero wowe wese yumva muri yo ko ari umugwiza tunga igikorwa kirakwerekeye kaze utumenyesha hakiri kare tukurutegura invitation yawe amuzo kwakirwe mu bandi niteka uza kumva ico zoba twabateguriye. Ego mensa no usozera igenekerezo rya 10 mwari mwateguye conference de presse aho mwalansa officiellement iki gikorwa kigiye kuba Inganji Festival ariko abantu benshi barabonye Dative hajya mu mafoto baravuga ati ubwo ntibagiye muri business kuko Dative n'umwe mu bantu bari popular nkuko yabaye Miss Popular amaze guserukira Burundi hagiye hatandukanye tubwo ntibifashishije ifoto yiwe hajya imbere kugira ngo aze ashobore kugira ngo ibintu byabo babone yuko bahari abana basirimu bakurikirana bajye abantu bari celebrity baze kuraba vy'ukuri bazaranywe n'ujya ariko kuba atari bahashitse peut-être nshobora kubivuga nari nagize ibakwe ryo kuhashika nkaboneka nk'umunyabinyoma kwera iki Dative hajya. Dative ari mu bajejwe communication muri gikorwa ca Inganji Festival kuba tabizi Dative n'umukristo ari no mu bantu nashoboye kurera canke gufasha mu ishengero twari turimo twese yafeka mu Munyakabiga urenze n'ivyo nuwo muri famille ni sema cousine direct donc gukorana nawe kuri jewe si speculation oya ahubwo ni bakwe twese tuba dutewe ari we ari twebwe kubona tuko turacontribute hari ivyo Imana kize muri we akana kajyo kuri we nje tuma bikorana umutima wagutse wo gushigikira iki gikorwa ko turafatanyije umutima ni waraba ariko arabica igisata ca communication mu vyerekeye iki gikorwa rero ariko aradukurikirana si showbiz canke si mwe bavuga mu Giswahili ngo kuuza sura nubare ku kivi ariko arakora kuvyerekeye iki gikorwa malgré que asanzwe afite ma responsabilité nkuko nabandi bakora dufasha bafite ibindi bikorwa ariko barumvise umutima w'iki gikorwa avuga ati iki ni cacu reka tugikorere tukore ikishoboka cyose. Rero Dative numwe muri team yariko aradufasha kubwa réussite y'iki gikorwa. Mbega kuba celebre karakajyo keza ko kugira ngo dushikane ubutumwa bw'Imana kure canke nta namwe bahuriye koko mengo uvuze umuntu ari celebre n'igikorwa c'Imana umengo birahushanye hari ico ubibonamo ubundi kuba celebre kwacu sivyo bikwiye kuba focus kuko uri celebre gusumba abandi bose adakina na publicité n'Imana hama tuba twatewe iteka y'ugusanayo mu madomene atandukanye hama nikibe focus yacu tucubakira kwa tumenye akana kajya Imana impaye nyakujya k'umuntu ahawa kajya kuduga ku musozi aho abantu benshi bashobora kumubona
ico gihe aho bakwiye kumenya ati aka nakajya Imana impaye ko kubwira abantu benshi bashoboka ivyerekeye ubwiza n'ubwizigirwa n'ubukuru bw'iyo Mana. Rero ikibabaje nuko abantu benshi bamaze guhabwa ako karyo baca bagakoresha ku bwabo, or nakajya Imana ibiguhaye kugira ngo urushizeho gukontribuwa ku bw'icubahiro c'Imana. Nk'akaroro nkamwe bw'abamenyesha makuru, hari abo mubwira mutanazi bamenye ivyanyu mutabazi. Rero ni vyiza kumaximiza ako karyo Imana ibiguhaye kugira ngo ubwire benshi bashoboka ibintu vyubaka ubuzima bwabo, kuko ntivyama biruko. Rero igihe ubuhawe ako karyo ifo kukamaximiza ku bw'icubahiro c'Imana, apana kubw'ukubaka izina ryawe. Merci beaucoup. Reka je ndagushimira wadukurikiranye kuva ku munota wa mbere gushika kuri no munota jenge go kubwira ngo nagasaga kuko waseze ngo ntiyagarutse, ariko kandi reka tusezerane twizigiye kuko kwa kundi hora ubwira umugenzi wawe tereka kino gikorwa tugikoreje baho wizigiye uko nyene kuko utabuzejo, ariko Mana kandi igupangira ibikubereye. Urabizi neza yuko namanda kwipfuriza amagara n'amafaranga. Reka nca ndagusigira Pasteur Joyeux aca gusubira gutumire kandi mu gikorwa kiriko kiratunganywa na Inganji Festival aho bigiye kwemeza neza cyane. Ndagutumire nanje nkusaba yuko haba mu cubahiro cyawe kuko Imana yagutije amagara. Muri yandirimbo nagize nti kenshi muri jewe birandengera bikananira no kudondagura, ugasanga ndiko nditwengera kuko ntwenza buri gihe mba nibaza yuko naryamye mbabaye nza kuvyuka mbabaye, ariko ngasanga mbyutse ndiko ndatwenga. Ndagusabira amagara n'amafaranga byose mu mahoro. Urabizi neza yuko amagara aruta amajana, ariko amajana nayo iyo abuze mu magara aca sinzikara. Reka ndakubwire nti ciao ciao, subscribe muri mushasha hamacho shinga kugira n'abandi babone kino gikorwa baca banakora subscribe kuri channel yanje nshasha kugira ngo ibintu bibandanye bimera neza. Bye. Ego murakoze cyane. Reka nsubire kandi abatumire muri Inganji Festival. Ni igikorwa cagutse Imana yatugiriye ubuntu bwo gukora muri no mwaka, kikaba kizotangura itariki 28 z'ukwa gatanu gushika itariki 8 z'ukwa gatandatu. Ku munsi wa Mungu itariki 28 z'ukwa gatanu hazobicitwa Art Business Conference. Ntumira umugwiza atunga wese kwiyandikisha le plus tôt possible kuko ibibanza biraharuye kugira ngo dushobore gutegura ubutumire bwawe canke invitation yawe kugira ngo dushobore kuyiguha. Itariki zibiri azoba ari igikorwa citwa soirée de gala, droit d'entrée doit ari par réservation mu ntumbero kugira ngo dushobore kwegeranya uburyo bwo gufasha abana bo bari bavukira mu mpimba canke mu mabohero n'abandi bagwariye mu bitaro vyanse ko bataha bitewe na mikoro make. Amahera yose azoba yegeranijwe sayazoja mu mifuko yacu agazoja gukora ico gikorwa. Amanora amenyesha ko muri iyo soirée de gala hazoba ari n'akaryo keza ko kuhimbaza Imana n'aba artiste bavuye hanze, hari abari mu Burundi n'abavuye muri Tanzania no muri Rwanda no muri Congo, bazoba ari kumwe natwe kugira ngo dushobore guhimbaza Imana. Rero ndabatumirira kugira ngo mushobore kugira reservation ya kirikare. Contribution y'umuntu wese cy'amafaranga menshi uravye bizohakoreka ko tuzofungura tuzonahimbagwe numva ni 100 ku muntu canke 150 canke ayarenga, hama ugashigikira igikorwa kugira ngo dushobore kubana muri uwo mugoroba. Ku munsi wa Mungu itariki 4 azoba ari igikorwa twateguye kiri muri iyo festival nyene citwa Worship Like Never Before, kikaba kizobera kuri Life Center mu Nyakabiga kuva isaha 10 gushika isaha 1 z'ijoro. Izabura akagoroba kadasanzwe guhimbaza Imana mu buryo bwagutse. Amadutumira n'umuntu wese kwitaba ako kamo kuko kwinjira ntaco bisaba, ni ku buntu kandi ndazi ko Imana izotugira neza mu buryo budasanzwe. Kandi kubitira n'akagohe ko abo ba artiste bose twavuze na bose tuzoba turi kumwe nabo. Hariho na Pastor Lopez bo ngaha mu gihugu cacu, ba Vestine mukunda cane n'abandi benshi bo ngaha mu Burundi muzi. Hariho n'ama surprise menshi muzomenyeraho. Hariho ba Dr. Ipiana muri Tanzania, hariho ba Bena Chance b'Ikigali, hariho Gloire muri Congo. Eka azoba ari umugoroba udasanzwe wo guhimbaza no gutazira Imana. Itariki 8 kazobara akaryo keza ko gushobora kugira inyigisho mu gikorwa twise Gospel Artist Workshop kuva saa 2 zo mu gatondo shika isaha 10 z'umugoroba. Turi kumwe n'abartiste bari muri domaine musical. Rero dutumira umu artiste wese ahari ariko aranyumviriza ariko arambona yiyandikishe kuri izi nimero 79 75 88 56 kugira ngo ashobore gushirwa ku rutonde kuko hariho liste canke hariho igiharo tutarozorenza kubo twifuza kwakira. Mu ncamake ni ivyo, tubifuriza umugisha w'Imana no kurushizaho kubona Imana ikora mu buzima bwanyu birenze uko mwigeze kuvyiyumvira, birenze uko mwigeze kubirota, murenze uko mwigeze kuvyifuza. Imana ibagire neza, murakoze cyane.